bagenzi mukurikirana ibiganiro bica kuri JCTV ndabaramukije ntongera ndabaha ikaze muri iki kiyago n'abanyeshure bakaba baje bava ku kigo c'ishure ca lycée technique communale de Rugombo tutatevye tubaho umwanya batwidondore mere mu buryo bwanje bakoze izina ryanje banyita Sandrine Igiraneza atazira sasa Charsan abaniga umwaka wa gatatu gisata ca informatique de maintenance. Murakoze cyane nanje nkaba nitwa Itangishaka Belize batazira bebe nkaba ndi umunyeshure yiga kuri lycée technique communale de Rugombo mu mwaka wa gatatu mu gisata ca informatique de maintenance. Murakoze. ngaruka ibibafu bwanje nakire umutumire. Hello guys, umeze neza nanje ntarandiriye nitwa Mwishato ni Blaze hama akazina kanje kubuhiza bimenye True Boy Designer nkaba niga ku kigo gikuru ca LTC lycée technique communale de Rugombo igisata c'ubuhinga ca maintenance iyo maintenir mu mwaka wa gatatu. Murakoze. Hello guys, murakoze neza nanje nitwa Blaze Bisoimana bakaba ntazi akazina ka AB Firebody nkaba niga ku kigo ca LTC informatique de maintenance mu gatatu. Mu kiringo c'ukwezi mumaze ngaho muri JCTV muri stage tubitege kwiki Sandrine. Mu twitega ku bugenzi nko kwishure aho tubaye no mu bikorwa dutegerezwa gukora. Ni igiki kigiye gukorwa kugira ngo ubugenzi bwanyu buze bugume burangwa aho muri hose? Turashobora kwiteza imbere tugakrea ama projet atandukanye. Breze nawe wobivuga kwiki muri ubwo bugenzi mugiye kugiriranira? Murakoze. Muri ubwo bugenzi tugiye kugiranira kugira uzorambe nuko twogira ikintu runaka twakoze kome nko kuyungunganya tugakerera projet runaka yo kugira twiyungunganye dukore ikintu cyotuma twiteza imbere kandi kugira na bwa bugenzi bukomera. Ego murakoze. None mwo tubwira iyo projet muzokora izo bihagarariye kuki? Ama projet ni menshi twokora bivanye niyo tuzokuyumvira mu gihe tuzatugezemo niyo tuzokora nyene. Murakoze cyane. Tony wokora iki muri ubwo bugenzi bwanyu? Ikintu nyamukuru cyokorwa mu bugenzi icambere ni ugushira hamwe dushize hamwe kumvikana d'abord ikindi dushobora gukora turaza abanyeshuri hari amakoperative twebwe ubwacu turashobora kwiyungunganya biciye muri ivyo tutaretse tutiteze ngo nakazoduha iki canke kiriya ego kandi ikindi kintu nituvuze gusa ku bariko baraheza turashobora guheza d'abord hari abo twasize kw'ishuri ariko ntibice bisigura yuko ubugenzi buheze. Tukwiye kwirinda kandi ibintu by'amarigara twirinda hari ubugenzi abantu bashobora kuyumvira ugasanga n'ubugenzi ahubwo gutwara mu buhumbu ntaco uvuyemo ntaco bimarira ariko twebwe ihangiro ryacu no gushika ku kintu gishika tuzokora ivyo dushoboye. Nk'ubu urabona ko twari turi muri stage turiko turiga ibintu by'ubuhinga hari ivyo twabonye abakolege banje turashobora gufashanya bivanye n'ivyo tuyize tukazokwiga muri ico gihe mbere n'ibisumba nico mbona ariko ahanini ni ugushira hamwe. Murakoze. Ego murakoze. Berize nawe tubwira ubugenzi muri ubwo bugenzi bwanyu giye gukorwa kugira ngo ubugenzi bwanyu buze bugume bubandanya kugira ngo ubugenzi bwacu bubandanye bukomera burama cyambere nuko Imana yabidufashamo. Imana ibidufashijemo byose birashoboka kandi kugira bishoboke byose byo twifuza urukundo aribwo bwa bugenzi two kwiteza imbere. Mu kwiteza imbere harimo ibintu bitandukanye byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo yiteze imbere. Turashobora kuja mu makoperative tugakrea projet runaka duhejeje gukrea ayo maprojet bwa bugenzi buragumaho tukiteza imbere n'ivyo ngaha baba baratwigishije turashobora kuguma tubibandanya ntibigarukire ngaha nyene aha batwakiriye muri JCTV kugira ngo ubwo kwiteza imbere kwacu kurame. Murakoze cyane. Reka subire mu bavu bwanje. Tony muri ubwo bugenzi bwanyu nko mu gihe byoshika ubu muri kwishure muri mu mwaka wa nyuma wo guheza mbe mu gihe bizoshika nimuhereze rimwe ubwo bugenzi bwanyu ntibuzoca buhagararira ngaho usange bwa bugenzi bwanyu burahagaze. Nyamwene usanga ibintu bishika afite twebwe ico dushaka yuko uhagararira ngaho. D'abord kw'ishuri turashira hamwe urabona par exemple turashobora kwigira hamwe hageze kwiga kujya turonderana iyo turi kw'ishuri niko dushobora no kuronderana iyo bamwe basigaye ashobora gufasha nk'umuntu dufate yasigaye je narahejeje kongera nkamufasha
ndabe ko ino mukura hajyanye ahubwo nawe akagira intambwe yiteje. Umuntu kandi ashobora gukora projet, ashobora gukora umugambi ari no kwishura, ashobora gukora umugambi ari no kwishura, arashobora kumufasha gusa ikintu cyose ugihe umwanya, ikintu gusa gikuru nyamukuru no gushira hamwe tukumva ibintu dukora kandi ko twikunze. Ntidukora ibintu ku bw'agahato, ntidukora ibintu ngo niko twabonye ngo bajya nabajya, nje mu byiyumviro twumve ko ari ikintu natwe dushaka gushikako. Ego murakoze. Subire mu buryo bwanje mbaze Sandrine, ni giki kigiye gukorwa mu gihe nivyashika ugasanga ni mushoboye guhereza rimwe kwishure, ugasanga wowe urahejeje kumbure Beriza arasigaye canke Tony, ni giki kizokorwa kugira ngo ubwo bugenzi bwanyu buzogume bubandanya? Murakoze. Byinshi Tony yabivuze, muga kuri aho nyene bishize umwe agasigara nk'umenye babanza bagakora karaba nabo bakorana mu nyuma wa wundi ahejeje nawe akaza, kandi n'abandi bavyifuza twonga abandi bakaza bakadufasha nyene uko umuntu umwe ntiwigira inama, muga dukoraniye hamwe twe byose birashoboka. Ikiganiro cyacu kikaba gihereye ngaha. Sandrine ndabashimiye kuba mwatwitabye. Nanje ndashimiye kubwa televiziyo JCTV. Berize ndabashimiye kuba twabatumiye mukatwigora mukatwitaba. Ego mwakoze cyane, n'igihe muzonyifuza muzonkenera nzobitaba kuri televiziyo JCTV. Breze nawe ndagushimiye kuba wigoye ukatwitaba muri iki kiyago cacu. Natwe turashimiye cyane mu kuntu mutubashije kubibazo runaka mu bintu ugiye kwiyungunganya ko mwakoze. Tony nawe ndagushimiye kuba wigoye ukatwitaba muri iki kiyago cacu. Namwe ndabashimiye cyane kandi ntera nakamo imiyabaga ishobora kubingana natwe, ishobora kuba yabonye iki kiyago twagiraniye igira iki hakuye, harimo n'ibintu bizobafasha cyane. Ngo murakoze kandi nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiyago. Ego reka dushimire abariko baradukurikirana kuri JCTV. Iki kiganiro kikaba cari kiremeshejwe na jewe Igiraneza Anita ku bwa JCTV.